iyi prosperity gospel cyangwa ubutumwa bwa prosperite bujanye n'ivy'amagara meza no gutunga bwaraje buduhindura abakristo no kwita abakiriya, abaguzi. Mu minsi heze narigeze kubabwira ko ndabafitiye ubutumwa kubijanye n'ivyo nise ubutumwa bwa prosperite cyangwa prosperity gospel imaze iminsi igisibije muri Afrika no mu isi yose, ariko cyane cyane mu gihugu cacu. Kandi ubwo butumwa bukagaragara haba mu masengero yacu, haba mu ndirimbo turirimba, ugasanga abantu benshi barabukurikira batazi iyo bwaje buva. Mu Burundi ishengero rya Kristo dufise ico no kwita novuga ko ari nk'ingorane yo kutamenya iyo ivyizerwa vyacu vyaje biva. Ugasanga nta rufatiro ruboneka rwerekana ngo aya mashengero yizera ibi, aya nayo akizera ibi, kuko kenshi usanga umwe wese ahaguruka agatanguza ishengero, ugasanga arigenga, ugasanga ubutumwa rero yigisha buva mu bintu vyinshi yagiye arumva hano na hariya, ntiyigeze yibaza cyangwa ngo asuzume neza izo nyigisho zose yagiye arumva aho zaje ziva, imvo n'imvano yazo, nimba vy'ukuri ari ibintu dukwiriye kwigisha abantu. Ubutumwa rero bwa prosperite nashaka ubwa mbere ndababwire yuko bwatangujwe nk'ivyiyumviro vy'abantu bitari mu ijambo ry'Imana. Muti gute? Ibi bijanye na prosperite nagerageje gukora ubushakashatsi nsanga bamwe mu bantu batangiye kubizana. Hari umugabo yitwa William Walker Atkinson, kandi uyu akaba yazanye ivyo bita ngo vibration de pensée, canke no kuvuga ngo uko ivyiyumviro bishobora kunyiganzwa bikazana ico no kwita resultat, canke bikagira ico bizanye mu buryo bufadika ukoresheje ivyiyumviro. Abantu rero hari mu myaka 1910 aho bavuga yuko abantu bakwiriye kwiyumvira neza, kugira ivyiyumviro biri positif, ivyiyumviro vyiza, kugira ngo bashobore kubaho neza. Ibi rero ni ibintu vyagiye biragaragara mu bitabo bitandukanye. Hari nk'igitabo kizwi cyane cyitwa Think and Grow Rich, ngo wiyumvire hanyuma ube umutunzi. Igitabo canditswe n'uwitwa Napoleon Hill mu mwaka wa 1937. Ibi bitabo rero bimaze gukwirakwira ku isi yose, niho abakristu bo mu masengero amwe batanguye gufata zino inyigisho zivuga yuko icyo ushaka cyose ushobora kuciyumvira, umaze guciyumvira kigaca kiba. Kandi izi nyigisho zavuga yuko abantu turi nk'Imana, donc abantu bameze nk'Imana, yuko wowe wiyumvira icyo ushatse ukakirema, icyo ushatse kigasohoka, ari ikintu gifadika. Uriko uravyumva gutya wumva ari ibintu vyiza, ibintu bidigadiga amatwi, biryoheye amatwi, ariko sinzi neza nimba abantu dukurikirana ngo turabe niba ibi bintu ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari abavuga butumwa rero benshi, abantu benshi bemera, bagiye barakwega izi nyigisho buke buke bakazishira mu ijambo ry'Imana, bihinduka ico twise prosperity gospel. Ariko sinzi ko twovyita gospel, kuko kuri jewe numva atari ubutumwa bwiza, kuko ntibuvuga ico ijambo ry'Imana rivuga ijana kwijana. Ubutumwa rero bufatira ku maverse amwe yo muri Bibiliya, aho Yesu yavuga ngo ubwira uyu musozi, niba ufise ukwizera ukabwira uyu musozi ushinguka ugende. Bagasha bafatira ngaho bakumva yuko umwana w'umuntu ico avuze cyose kibwirizwa gushika. Ariko nagira ngo ndabasabe tugerageze kuraba ubuzima bwa Kristo ubwiwe. Mbega kubera iki Kristo igihe yari ku musaraba yasenze avuga ngo Mana kino gikombe nikindengane, ariko agaheraheza iryo sengesho avuga ngo ariko ntibibe uko jewe nshaka, bibe uko wewe ushaka. Turabona ko Yesu Kristo ubwiwe yagaragaje yuko ico no kwita souveraineté y'Imana, canke ubumana
bwayo uko ishoboye byose, ibona byose, ikasumba byose, ubugombe bwayo bukaba hejuru ya byose, yabanje kutwereka yuko icambere na mbere ari ubugombe bw'Imana. Ego nivyo umuntu arashobora kugira ukwizera, umuntu arashobora kugira ugukomera ku kwizera kwiwe, ugasaba Imana iki na kiriya, ariko hejuru y'ivyo hariho ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana nabwo buri hejuru y'ivyo twe dusaba, kuko Imana izi ibidukwiye, ikamenya ibirengeye ivyo twe dusaba, ikaraba hirya y'ibyo twe twita vyiza, ugasanga rimwe na rimwe ibyo twita vyiza bituzanira ibitari vyiza, Imana ikaduha ivyo dukeneye. Aha rero novuga ko iri ni jambo ry'intangamarara ndiko ndatanga. Ndashaka yuko umuntu wese yumva ko vy'ukuri ivyo dusaba ego nivyo Imana irabiduha, ariko ndabibutsa neza yuko ijambo ry'Imana rigenda rishigikirwa n'irindi. Ntidusoma akaverse kamwe ngo duce tuvuga yuko ariko kuri kose 100%, utabirabiye muri rusangi, utabirabiye mu yandi ma principe y'ijambo ry'Imana, utabirabiye mu bindi bintu byose ijambo ry'Imana rivuga. Gukira indwara, kuronka ubutunzi, ivyo ni ibintu byose dushobora kuronka muri buno buzima, ariko ndashaka kubibutsa yuko tutabironse Imana iguma yitwa Imana. Iyi prosperity gospel cyangwa ubutumwa bwa prosperity bujanye n'ivy'amagara meza no gutunga, bwaraje buduhindura abakristo no kwita abakiriya, abaguzi. Urukundo rw'Imana rwahindutse urudandazwa. No kuvuga ngo Imana turayikunda kubw'ivyiduha. Muzogerageze murabe imiduga yacu igendagenda hano mu gisagara n'ahandi hose, uzosanga amajambo twandika ko ari amajambo ashima Imana kubw'ivyo yaduhaye. Waduhaye ibi, Mana niwe uduha umukate, Mana niwe ugira ibi n'ibi. Ariko ndabibutse ko Yesu Kristo hari igihe yanse gukora ibitangaza kuko yabona ko abantu bariko baramugerageza. Yesu Kristo niwe yigeze kubwira isinzi ry'abantu bamukurikira, arabwira ati mwebwe nimunkurikiye kubera mu nkunda, ahubwo munkurikiye kubera imikate ndabaha. Nico gituma abakristo bamenyereye kugendera muri ibi vya prosperite. Iyo babaye mu buzima aho Imana itariko irabaha ivyo bashaka, canke batariko bararonka ivyo bashaka mu buzima, usanga Imana bayivako. Nagira rero ngo ndabibutse yuko bidasaba ko uba ukunda Imana, bidasaba ko uba ufise ukwizera kudasanzwe kugira ngo hezagirwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu ngo igwisha imvura kubeza no kubabi, izuba rikaka kubeza no kubabi. Rero kuba wewe wahawe imigisha yo mu buryo bw'amafaranga ntibisigura ko ariko kwizera Imana, ntibisigura ko ariko gukundwa n'Imana cyangwa kwemerwa n'Imana, kuko n'abadasenga ayo mafaranga barayaronka, n'abadasenga barabaho mu magara meza. Ahubwo ico umukristo akwiye kwibaza, mbega Imana yandemeye iki hano ku isi? Imana yampamagaye kugira ngo jewe nkore iki? Mbega uyu munsi wewe icatumye uza hano ku isi uriko uragikora? Ibuka Yesu yarazi neza icamuzanye hano ku isi. Ntiyari yazanywe n'amavewiti, Yesu ntiyari yazanywe n'ubutunzi, ntiyari yazanywe n'ibindi bitandukanye. Yari yaje kugira ngo akize icazimiye, yari yaje kugira ngo akize abazimiye. Ivyo navyo vyatumye aja ku musaraba. Mbega umusaraba na prosperite bihuriye hehe? Mbega kwambugwa impuzu ugakozwa isoni ukurira umusaraba, bagashumita amacumu mu rubavu, bagashira imisumari mu biganza byawe, bihuriye he n'ubwo buyobe twirirwa turumva muri prosperite, inyigisho za prosperite? Ntaho bihuriye. Yesu Kristo yikoreye umusaraba wiwe, akora ubugombe bw'Imana. Ugerageje kuraba ziriya ntumwa zose uko zahejeje, benshi muri bo bahejeje mu buryo butandukanye. Hari ababambwe bacuritse, hari abaturiwe mu mavuta. Ivyo byose ubutumwa bwa prosperite butwereka nkaho ari ukutagira ukwizera. Ubutumwa bwa prosperite bukubwira ngo isituation urimo senga, claim it and have it, declare urabironka, atura inyishu iraboneka. Ariko si igihe cyose watura ivyo watuye ngo bice biba uko wowe ubishaka.
kandi twibuke yuko ntidugakunde iby'iyi si kuruta uko dukunda iby'ijuru, ntitugakunde ibya hano mu isi. Abo bapasitori cyangwa abo bavugishwa babigisha gukunda cyane ibi bintu bya hano mu isi, ntibabigishe gukunda iby'ijuru. Sinzi ko bobaho mu buzima bwa Stefano, aho yavuga ukuri agaterwa amabuye. Sinzi yuko ubwo butumwa bukivugwa. Sinzi yuko abantu bacumva yuko hano mu isi turi ingenzi, turi hano ariko iwacu atari hano, iwacu ari mu ijuru. Nivyo sinshaka yuko mwumva yuko umukristo abwirizwa kubaho nabi, ariko ndashaka yuko mwumva ko umukristo icyo yahamagariwe si ukubaho arondera ibya hano mu isi. Ibya hano mu isi tubironka kugira ngo bidufashe kubaho, ariko siyo but, siyo ntumbero yacu. Intumbero yacu ni ijuru. Iryo naryo icyo rigusaba cyose ubwirizwa kukibamo. Ubuzima bwa Yobu turabibona neza yuko hari abaca bambwira ngo Yobu ngo no mu isezerano rya kera, ngo urumva ngo ibi n'ibi, ariko ndashaka kubabwira yuko ijambo ry'Imana n'ukuri, ryaba iryo mu isezerano rya kera ryaba iryo mu isezerano rishasha, byose bihurira hamwe muri Kristo Yesu. Kristo Yesu akabihuza, ryaba isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Yesu Kristo yaje gushitsa ibyanditswe, ntiyaje gukuraho ibi na biriya. Nariko ndavuga ngo ubuzima bwa Yobu, urabona yuko Yobu yari afise ibintu bitandukanye, ariko hagera ahantu ibyo bintu Yobu biramuvako. Muri uko kumuvako, Yobu ntiyigeze atuka Imana, ahubwo Yobu yabandanije kwizera Imana naho bitari byoroshe. Hari ibibazo byinshi yabajije Imana, hari ibibazo byinshi yabaza, ariko ugasanga Imana nayo ikavuga ati reka nanjye ndakubaze, mbega igihe nakora ibi we wari uhari? Igihe nashiraho ibiyaga we wari uhari? Igihe naharura amatambwe y'isi we wari uhari? Iki cyose ni ibintu bigaragaza yuko Imana iri hejuru y'ibitubako. Imana iri hejuru y'amasirkonstansi yacu. Imana iri hejuru y'ibitubabaza. Imana iri hejuru y'ibitunezera. Imana ni Imana. Ivyo rero nobabwira ngo mubisuzume, mubirabe mu ndirimbo zanyu, mubirabe mu ndirimbo muririmba. Izo ndirimbo zose zibahimbaza, zivuga ngo we uri iki na kiriya. Izo ndirimbo ziduza ibishobisho, ziduza kamere kawe kumva ngo wowe uri gitangaza. Oya, Imana niyo gitangaza, si wowe uri gitangaza. Imana niyo gitangaza, kandi ibyishaka biri hejuru y'ivyo wowe ushaka. Ibyishaka biri hejuru y'ibikubako. Senga uvuga uti Mana, ndashaka kuba mu bugombe bwawe, ndashaka kuba mu cyo wewe ushaka. Sinshaka kuba mu binezera, mu binezera umubiri. Ndabashimiye rero. Nashaka yuko iri jambo iyo tubera intangamarara, ngiye kuza ndabyinjiramo cyane, ndababwire noneho twinjire mu ijambo ry'Imana, twimbe turabe ubutumwa bwaje buvahe. Mbega mu Burundi bwoba buvugwa gute? Mbega mu Rwanda bwoba buvugwa gute? Hano mu karere, muri diaspora, na yahe majambo avugwa vy'ukuri adahuye n'ico Imana ishaka?